Kigingi vraiment asigaye atagata sana vraiment Imana ishimwe mbeki gihe mariage nande na madami wawe wakazo nterera umunsi uzosura kumbaza ico kibazo uzozanye envelope atumviriza kigi iyi ni intererano yanje kenshi iyo umuntu aronse idiri yo kuba brand ambassador wa company kanaka ama company nkaya like ubuzima bwose buca buhinduka niko bimeze kwa Kigingi niko bigiye kumera kwa Kigingi ubuzima bwose no kuvuga amakarorero ku buzima buhinduka shatse kuvuga like imibereho habwa inzu nziza idinga kali abagore imiduga myiza za nkwano hari ya nkwano kiduga byose yaba we ahubwo wogira unkwege ngomba baduze warumvise umutipe yigize ngo gushiraho match ngo yabona yuko giye gutsinda ngo ashaka amahera ya mariage muri komite baramuhamagara ati mzee ibi nibiki ngo je ndapfuye ngo narenda ya betinzi equipe we yaratsinzwe we yarazi yuko ategereza gutsinda ro muri komite bose barahaguruka ati mviriza we genda rero hajya wa betinzi bagukorera urubanza komite iragenda ro Isaac TV. Oh. Yes, bakuzi ba Isaac TV turi kumwe na Minushe nyene shurande kwera waramukije hariya ladies first ndiko bavuga sivyo Minu ewe ya hotaro ko wabaye mugufiga ni sawa Minushe ndameze neza muzonsororera muri Magic oya sinze sora sabi aba chef Sharwa bacaza aba chef Sharwa ku bihumbi bingahe Ndamake waramukuye Zogaruka nsabira abadeje kuri aba chef Sharwa wapi chef Sharwa wapi barandembeje we mukabona bafe ewe barandembeje abantu bitwa ba Vianney abantu bitwa ba Thierry ndaremvye muri quartier hano hose ngo nambise imiburu boss ni yaye bon Kigingi avant tout gishaka utugorore umupira turabe vyanditse uyu mupira ufise mu maboko umupira wanditseko Melbet inyuma Kigingi numero 12 niyo numero 12 niyo mayo namye nambara nahora nambara kerankira muri Kerne nkira muri Solidarité emiri kwa footballere na basket acha gucheka we nobo basket ndayikina football ni kubera nyene rimwe mamache rimwe Israel ahora akrea ariko basket ubu ndayikina muri les champions ariko ni club corporatif niyo kugabanya effort niyo batama yahe bahisemo Kigingi muri Melbet impamvu yahe bahisemo Kigingi impamvu bayibabaje nibaza ko babonye ko ndabishoboye ko gushobora kubiha gutransmeta message yabo ku bantu kuri maximum y'abantu Okay Kigingi uno munsi niyo ni ubwa mbere ubaye brand ambassador canke uramaze guhura na Madiriyani nkaya boss ubwa mbere ariko ayandi ntivyari biri osi nyene bikaze cyane uvuga bikomeye ariko ndamaze gukorera nyinshi wasiri uravyibuka ndamaze gukorera Ego ndamaze kuba brand ambassador wa Techno mwanya muto urazi ko bagira imyanya mito ariko ku kiringo cy'umwaka vraiment ni rya mbere Ego okay tumenyereye yuko kenshi iyo umuntu aronse idiri yo kuba brand ambassador wa company kanaka ama company nkaya like ubuzima bwose buca buhinduka niko bimeze kwa Kigingi niko bigiye kumera kwa Kigingi ubuzima bwose no kuvuga amakarorero ku buzima buhinduka shatse kuvuga like imibereho habwa inzu nziza idinga kali abagore imiduga myiza za nkwano hari ya nkwano kiduga byose yaba we ahubwo wogira unkwege ngomba baduze mviriza je nibaze yuko bijya bintu vyose umuntu akora ni nature y'umuntu kungene umuntu yakuze kungene umuntu yabayo ego sinase naje we simbuzi ikintu nanje umutima ushaka ntararo ariko kuvuga yuko no hinduka kakazwirizwiri kandi ngo ndagahindura je sindi muri société de consommation oya cengo mindure telefone ngure ngo yizimvye ngo ivyo vyari mu mugambi ivyo vyari mu mugambi mino suko nubwo itari kuza nari kurongora nukuvuga siyo peut-être nyene ako gakoti nyene kazoga gafise cravate zinze canke irushye ariko kuvuga yuko no umuntu yo
oya ni Okay, Kigingi kenshi ega kandi noneho rega ndindira nakubwiye ega kandi kumengo ega sisi umuhero w'isi kandi hariho n'izindi sumbiziye zizose je ndavyizera iyi company noca nk'umasara rero fata yuko zigumye ziza aho sinosura reka none Kigingi iyi contract wagiye muri brand ambassador ya Melbet Yes. bisigura yuko uzobandanya urari kuriwe kutora andi ma contract arandi ma company yo kubona gavuga ati nta exclusivité twasinye ko ari ama contrat exclusif no kuvuga yuko tu deviens l'image exclusif nta wundi nibaza bata exclusivité twasinye nzoreka peut-être kuja go representer y'andi ma company akora nk'ibi nyene ariko ejo ibanki kanaka ikinyobwa kanaka ibiki ivyo nangora nta kibazo ye Kigingo ubiravye uku kuntu ama company atanguye gukanura wibaza ko biva kuki kuko avant ivyo nta vyari bihari ndibaza nko myaka 5 iheze kandi mwari muzwi mwakora ibikorwa vyiza mwazi ko biko biva kuki ama company menshi ni kubera atara barundi erega abantu bavuye hanze baraza bo iwabo birahari bakisangira turisinzire muri sieste kumwe nabivuga bakaca batangura gukorana nabo babarundi rero nico navuze na kare babimbajije reka babibone reka ya company yiwacu abone yuko abandi bashitse kandi bariko barakora bizoca bizoza turabona n'amabanki y'abarundi atangura gukoresha abarundi ariko ubuye ugiye kubiraba kenshi n'abartiste bahari uzubirabe n'abarundi n'umurundi ababikoza abayarabaye hanze abayabibonye hanze ariko urabibona kenshi la plupart n'ama société étrangère aza kwinstara mu Burundi agatanga arasanze hamanitse abazambia hamanitse avuga ati kubera iki et pourtant rafa parce naragiye ndabona umutibe witwa Sabi ndabona umutibe witwa Fizo none ko tanamwe amanitse urabibona umunyamahanga aza guhindura et c'est très dommage birababaje cyane kwemegwa n'umuntu wo hanze umurundi w'iwanya atakwemera Okay, Kigingi uno musi wa Rosino ino deal ya Melbet Burundi reka dufate amasegonde nka make usigure Melbet Burundi niki abarundi reka turakumwa Melbet Burundi ni Melbet Burundi ambwiye gucya ngo afotore banza muvemo mwe banza muvemo none mwe murimo barimo va kuramo baradukuye ndakurahi okay niko more time Melbet numviriza Melbet ni ishira hamwe ryo gutigira rishasha ryaje mu Burundi gutigira no kuvuga no ku betting ku bet akamari wobwiye mbare akamari cyo tubona minyare na ntuziye bakina akamari no akamari nikemewe ariko ibiremewe n'amategeko no kuvuga ni umuntu avuga ati jewe ndashize ikizere kuri izi nkino bakaba ari bazanye inkino nyinshi icambere bakorera kuri internet uragenda kuri site kugurura konti yawe biroroshe cyane bien sûr ufise imyaka ibiri kuriwe n'amategeko hamuka ukapariya cyangwa ugatiga kuko bavuze ngo dutigire byavuye muri dutige je no gusinde dutige ni gupariya niyo terme y'ikirundi nibaza gushika kuri no sakire sawa imyaka yiki imyaka kugira ugire nzogira umwaka umwe guhera no munsi no kuvuga vuga imyaka y'umuntu kugira ronke imyaka majeur imyaka yemewe n'amategeko majeur ego okay bigenda gute urumva kushika n'umwanya je ndiko ndabitahura ariko abantu Melbet gushika kuri no site kirakora uragenda kuri moteur de recherche ya telefone yawe ufise telefone Android ukandika Melbet ikaza ikikwereka ahantu ukungene wiyandikisha ugurura konti bavyumva uri mushasha ugurura konti sivyo hanyuma ukugurura wagenda wabwira amazina iki ibintu byose hanyuma ugashiramwe urabirondera kuri Google no ubu twatangiye kugurura konti Google yakweretsa aho uca kugira ugurure konti kuko ntushobora kuzo umukinyi wa Melbet ku bettingira muri Melbet udafise konti urugurura konti hama barakwereka ugumwe nushiramo amafaranga urabanza ugashiramo nka 20000 hanyuma sikuvuga ko uciyakinira yose uguruye konti urashaka kuvuga ati match ya Etoile du Centre hamwe na Musongati izoba samedi 5000 hasigaramo 15 bar nuko bimeze amahera rero utsinze bakorana na ihera murayizi korera ngaha hepfo ya ntuzeye hepfo ya ngaha bita Kwanda Daye nari batima yo kwa Bosco basinya amasezerano n'ayandi makampani atandukanye Pesa Flash bientôt biracari barikora Payway n'izindi zizotegereza kuza ko urabona yuko ni ibintu by'amateka n'igisirimu vraiment ibintu byo kwiruka abo bana birirwa barakarota nta umwana azosura gukarota abana nibige hanyuma ni Melbet igirisha
betting abantu bari responsable ata bintu byo gushaka amahera ya ratio amahera ya royer wapi warumvise umutipe yigize ngo gushiraho match ngo yabona yuko giye gutsinda ngo ashaka amahera ya mariage muri komite baramamagara ati mzee ibi nibiki ngo je ndapfuye ngo narenda ya betings equipe we yaratsinzwe we yarazi yuko ategerezwa gutsinda ro muri komite bose barahaguruka ati mviriza we genda rero hajya wa betings bagukorera urubanza komite iragenda ro no kuvuga abantu rero responsable umuntu na betting umuntu na betting kubera ibindi bintu byose yabihejeje nuja kubetinga ushiramo ibintu nk'ikijuju amwe twaratumva ngo bashaka abagore niki no ni passion urakunda umupira premièrement hanyuma warishe ibintu byose umwana arafisa aho yiga arafisa ajyama arafisa ibyo yafunguye sivyo ukavuga ati sha ubu ni sawa vraiment si kuvuga ko ari ibintu bikora abakire ariko umuntu wese mu mikoro yiwe urazi neza yuko nabura ga 5 aba yacikije ko nabura ka 2000 harabacikisha ko rero 50000 ku munsi harabacikisha ko ibihumbi ijana ariko umuntu akamenya neza yuko to bettinga responsable no kuvuga nta muntu aja ku bettinga ashira ko ibintu by'ubuzima bwiwe si nkuko yabivuze si dovi udomo haraba bettinga bavuga ngo aya mahera ngire nshireko ukabona ntisinze umuhero ndapfuye nzoba mfuye biramaze kuba navyo murumva biramaze kuba Kigingi okay by the way to félicitations kuri Melbet Burundi ni deal nziza kandi ndazi ko igiye kugira ico yunguze muri wewe ariko tumaze imisi tubona ama live kuri YouTube ama show yabatsigacha kuri channel ya YouTube kera yacha muri akeza sinzi ko byahagaze sinzi ko bikibandanya sinzi ngene mu bikoze sinzi nta radio nimwe gikorera mu Burundi ubu nta radio nimwe gikorerayo finalement Melbet uburyo re strategie uzokoresha mu kwimenyekanisha nizi ama strategie uzokoresha wewe mu kumenyekanisha Melbet of course urazwi ariko re Melbet kugira abantu bose bayimenya bene igihugu bato ku radio sihuri YouTube sabarundi bose baje kuri YouTube ubuhingu ugiye gukoresha kugira Melbet abantu bose bayimenye nubu bon ku radio si genda ndibuka kera umuntu ambajije ati ukora iki cyangwa umuntu ambajije ati ubusigaye ukora iki reka ndaguha akarero umuntu ambajije ubu ukora iki gakigi nkora ibyo nawe urankora kuye mu radio kuko jewe mvuye ku radio saa 3 nafise ibindi bintu byinshi nkora sivyo naheze ikiganiro saa 3 sinaguma ku radio byarabandanije rero so ibyo nzoyikorera si inzira simwe si radio gusa ni radio je nayo nimiriwe ariko nimiriwe kabisa tuzogenda badutumire hama tubabatumire hanyuma tugire hama dusigure Melbet fise ibintu byinshi fise platform nyinshi wabivuze ari kiganiro kiriko kiraca kivuye muri akeza kirahandi kiri kuri platform zanje abantu bukebuke bariko barakimenya sivyo tuzokwambara umupira wa Melbet tubisigure nkora ama video jewe ama video y'ama publicité imanza ama evenement ama video urabizi ariko nzoreka gukorera video Melbet gute nkora ama spot publicitaire yego ni ibyo nde kandi gushimire je urakoze cyane ico mokeresha dusigane no mobile jaje nanyi nahijeje mu gusozera je shaka kumenya Kigingi aba bantu baguhaye deal barafise byinshi barabye nawe urafise ibyo warabye ama idiri ishaka ku abantu bashaka kuha ni madili amene dira tameze gute utazokwakira naho bozana amafaranga na diri yose itemewe n'amategeko iyo from ari diri zemewe n'amategeko ariko gasanganiza janye n'ivyo usanzwe ukora par exemple gasanga ari umuntu afite nk'iduka muri ville shaka Kigingi angire publicité kwa ariko bivanye n'ingene wasinye ama miliyoni by the way sinzi ariko ndazi ko nana kimwe umviriza ndabwire nta contrat d'exclusivité twasinye nivyo nako ndasigura ni exclusif no kuvuga ndagwe nk'akarorero ushaka kuvuga ati Isaac ngire ndagusinyishe na Melbet kavuga ati umvirize kugira ntihagire undi muntu uja gukorera ushaka ngahe sivyo uravuga inoti my friend uca wikora mugaho c'est ça hanyuma bakayakuriha no kuvuga aho rero naho banki izoza naho kinyobwa kizoza nibizokunda ariko aba nabantu bavuga bati none two kuburiza iki wewe turakoranye ibindi bintu byo kubetinga shira pembeni ariko wundi aje akora tangawizi pourquoi pas nazomukorera none est-ce que ari numukonkira uyo ya majama make tugiye kubona ku mabango ya Melbet ego nivyo byose nibaswa ibintu tuzovugana si babona yo birimo nta kintu kimwe kitarimo pour la visibilité de Melbet nta na kimwe kitarimo ama evenement yabo yose nzoba mpari evenement zanje zose bazoba bahari turi kumwe ufe twabaye umwe Kigingi ndahejeje talent Kigingi afise cyane yo gutwenza izindi nizihe tutazi
ndaririmba ego reka tureke kuvyita talent tuvyita impano je ndaririmba muri chorale n'ubu ndaririmba muri chorale mu Dominicano ndirimba basse ndaririmbisha ndazi gucapa ubu weno gucora hanyuma ikindi kintu ufise ni yindi taraga basha ni dafise tara yo kudashavura cyane muri wewe tara yo ni karite so mu bintu umuntu akora ni ivyo ndakina basket sikirenga cyane ngira muri corporative nyene ni ibintu nyene byo ariko vraiment style ndigikoko Stephen Curry hanyuma cyane nibaza ko impano izo zirakwiye umuntu ntavaja mu byo kwiyemera ivyo birakwiye bana okay Kigingi reka ndagushimira na po asante sana gusa Kigingi vraiment asigaye atagata sana vraiment imana ishimwe mbeki Kigingi mariage nande na madami wawe wakazo umaze kubimbaza kangahe nterera umunsi uzosura kumbaza ico kibazo uzozanye envelope atumviriza Kigi iyi ni intererano yanje mbarira rero tuzoza ryari wera kumambo ibintu vyama save the date oya nta save the date yanje urabona nakubwiye hageze kugira mariage sukuraganira kandi nta competition turimo sivyo chef waragize mariage chef none kutamubaza ujyaye umuntu wese na gahunda yiwe cravate wewe na yaragira je deno nambaye ala merci sana Kigingi bana je as a class na kumana Kigingi rero twaze byinshi mwavyumvise ni Melbet gira subscribe like na share my name is a class Juma Jukes behind the camera bye Isaac TV